kusema kama tutaenda chunga aeroporo ya Nzovu, tutaenda chunga aeroporo ya nini Chonka mpaka Shabunda. Banatoka Bukavu mape kaeme banazitia Musaki, ndio haba kufika Nzibira bakafungula. Ariko mumenye neza yuko aho bigeze aba M23 batanguye kunanirwa, kuko hanu henshi abakongomani bamaze kuhisubiza. Hanu henshi bagiye barafata abakongomani, bagiye barahisubiza kuko barahagurutse, kuko ke ubwa mbere mu kubafata baba hari ibintu bahemukirwa n'abakongomani nyene, bakabahereza amafaranga nk'ubu bifu bagengwa Igoma, cabarondera umuntu atwara aeroporo y'Igoma, bakaca bamuha amahera menshi, akaca yiruka cakuraho abasirikare kagira nte canke bajya nyene bakorana hajya ugasanga na M23, ugasanga ibintu bigenzuka. Ariko aho bigeze urabona neza ko abakongomani bamaze gufata ibintu ukabishira ku murongo. Mwibuke neza yuko abasirikare b'abarundi hari abariyo amajambo General Mubangu Simbatu aheje gushikiriza. Reka manze fata kayenda yabashikirize mumwumvirize kwanza, aho wari umugenerale wo mu Kongomani wo muri FRDC, aho yahagurutse avuga ati jewe nigeza kugwana ngwanira igihugu, ndi mu bantu ba mbere nzogwana ngwanira igihugu. Aranerekana abantu bamwe ashobora kuba yafashe baba M23 babagizi ba nabi, yafashe akaberekana asigura n'ivyo bafatanye n'ukungene babafashe. General Mubangu Simbatu numwe mu bagenerale baba patriote b'abantu bakunda igihugu ciwe cyane gose, kuko yaramaze kura neza yuko umwansi yamaze kubatera kandi atariko arasubira inyuma, atari ku nabi. Reka manze ndabahereza kanya manze mukurikirane ako ka video k'umugenerale Mubangu Simbatu ariko w'umukongomani ariko arashikiriza. Nakula Arusha ya inchi kusema kama tutaenda chunga aeroporo ya Nzovu, tutaenda chunga aeroporo ya nini Chonka mpaka Shabunda. Banatoka Bukavu mape kaeme banazitia Musaki, ndio haba kufika Nzibira bakafungula. Kuzifungula zinafika hapa na zikamata. Guvernema anisame. Ye njo mwenye iko na tu maba ba infiltre. Na angalie mzuri tusiuzishane. Niko wa kwanza kwa kupikania nje. General Mubangu Simbatu. Ndibaza muraje kumviriza amajambo General Mubangu Simbatu ahejeje gushikiriza abwira igisirikare ciwe, aho yariko arerekana neza yuko bagiye kuja ku rugamba, bagiye gucungira aha naka aeroporo nyinshi, ko muri Kongo hari aeroporo menshi kabisa, aho bagiye gucungira aeroporo kugira umwansi ntabace mu ryahumye. Ariko imbere yuko nsigura neza ivyo bintu, reka manze ndabasomere iri tangazo rije risa meme nako ka video, aho abawazalendo bibukavu bahagurutse baravuga ati ko bafashe Goma, twebwe ngaha ntibakwiye gufata umuji wacu. Uyu n'umuji wacu, nitwe twawuvukiyemwo, abasokuru batuvuri vyariyemwo, tuzona usaziramo, tuzoraga n'abana bacu n'abuzukuru bacu barage ababo, kwera igihugu ni cacu. Iryo tangazo ryavuga riti tangazo kwa raia ya Bukavu na sehemu yote, sisi wazalendo tunawatangazia raia yote mubaki nyumbani. Pia angalisho kwa raia yeyote atakayeficha adui mwake, yani M23 shakona drapo ya Uganda, atapata azabu kali. Amani, note bien. Amani Kongo, kwa ari drapo ya Kongo n'ikimenyetso cy'ukuboko cy'ubumwe. Note bien, Kongo itabaki kuwa ya wakongomani tu hadi kizazi na kizazi. Sambaza ujumbe
iri tangazo ryashikirijwe n'umwe mu barongozi ba Wazalendo. Reka manze subire ndabibutse Wazalendo icarico. Wazalendo nabene gihugu bo muri makartier bavuga bagahaguruka bakavuga bati twebwe igihugu ni cyacu tuza kukigwanira. Umutekano nucungerwa n'abajeje umutekano gusa n'inzego, kuko aho Kongo bigeze saho gutuma umwana, aho ivya Kongo aho bigeze naho buri mukongomani wese ahaguruka akavuga ati ngwanire akiyangu, ngwanire igihugu canje. Uno musi muri Kongo harabana ko barafata inkoho baje kugwana kandi batazi kugwana. Uno musi muri Kongo ari abantu bariko bariga baratwara abana babo mu ngwano kure babona neza yuko igihugu kiriko kiribwa. Burya umupatriote, umuntu akunda igihugu ntashobora kwemera ko bashobora jana uko bishakiye en plus abantu badasangiye igihugu, abantu atari imvukira z'ico gihugu. Mu bisanzwe ibi bintu ugerageje kubiraba urabona neza yuko u Rwanda rwamaze gutera akajagari cyane muri Kongo. Ko ivyo bintu je ndabiruka kera mu myaka ya 2000, mu za 2000 niho mu makarti wasanga hariyo ngo abagwanyi, wabona abantu bariko baricana, wabona ivyo nivyo niboneye jewe n'amaso yanje mu myaka ya 2000. Urumva igihugu umva cyari mu kajagari. Uno mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD niwo mugambwe waje urashira ibintu ku murongo, uratunganya ivyo bintu. First utangura ukuri bigwanisho mu bene gihugu, utangura urategura ya mamine amagernade, ko kenshi aheno henshi wasanga barateza amagernade abantu ugasanga zabaciyagura amaguru, abapapa batashe mu ijoro ugasanga zabacagaguye, abapfa bapfuye usanga amagernade bayataye ngo mu bubare. Urumva rero ivyo bintu CNDD-FDD niwo mugambwe waje uvuye mu ishamba uje uza kubishira ku murongo neza cyane, kuko wari ubizi yuko umwansi ateregerezwa kurondera akajagari kugira mu kajagari abariho atomborera, kuko igihugu kiri mu kajagari n'inkozi z'ibibi zica zitombora, n'abasuma babatomboye, abasambanyi baca batombora kubera mu kajagari baraza kubatera bakaca basambanya abakobwa bo muri ayo mazu. Murabibona muri Kongo M23 baraza bakagirira n'abakongomani, hari n'abagenda bishe, hari n'abasambanije, ho n'abagenda bibasahuye. Urumva ibintu rero ni systeme y'u Rwanda yafasha kugira itere gusa akajagari kwanza muri Kongo, hama barondera inzira zo gushika ku byo bifuza, kuko niyi miji waza wumva ngo yafashwe vyaturuka mu kajagari. Akajagari gatoyi ngo nakarafashwe, akajagari gatoyi ngo bigenze uko. Urumva neza yuko vyari ibintu bitari bimeze neza cyane. Rero izi message ugerageje gusira burabona yuko abene gihugu bahagurutse bashavuye baravuga ati twebwe ibintu dutegeza guhaguruka tubishire ku murongo. Okay, ngarutse re gato kuri ka video ujya mu general rero wo mu FARDC ariko arashikiriza ujya mu general mu bisanzwe ni ndongozi yahagurutse kiya kintu kivuze iki. Aka kandi ka video ngira ndabashikirize na ka video kaba M23 bafashwe n'aba Wazalendo. Yumvirizo nguvu M23 abo Wazalendo bafise habasigaye bafata mpiri aba M23 kandi ari bazima, bakabafatisha amaboko yose ari bazima ku buryo bavuga ati tubakoze ico dushatse. Bivuze iki rero? Murumva neza baba, reka ndaza kubafatira kanya mukurikirana ka video, ariko mumenye neza yuko aho bigeze aba M23 batanguye kunanirwa, kuko hanu henshi abakongomani bamaze kuhisubiza, hanu henshi bagiye barafata abakongomani bagiye barahisubiza, kuko barahagurutse, kuko ke ubwa mbere mu kubafata baba hari ibintu bahemukirwa n'abakongomani nyene bakabahereza amafaranga, nk'ubu bifuye bagengwa Igoma cabarondera umuntu atwara aeroport y'Igoma bakacamuha amahera menshi
akaca yiruka cakuraho abasirikare kagirante canke bajya nyene bakorana hajya ugasanga na M23 ugasanga ibintu bigenzuka ariko aho bigeze urabona neza ko bakongomani bamaze gufata ibintu ukabishira ku murongo mwibuke neza yuko abasirikare b'abarundi hari abariyo iyo mitwe barashobora kwibaheza bakabwira ati na twebwe umugambo uri ku butegetsi kugira ushira ibintu ku murongo wamanje urobanura ibintu byatera akajagari kuramo kwanze imbuto mbimbi ivyo navyo birasa neza na neza na vya bindi ubona ko yama message ati mugume mazu ubunyegeza umwansi aragirirwa ibihano urumva pataza bukali urumva ivyo bintu nivyo guhimiriza ko barazi neza yuko hariho abakongomani b'abanyarwanda hari abanyarwanda bamaze kwigira abakongomani abo rero barashobora ntibakibizera baranabaha attention ati uwihenda kanyegeza umwansi turamugira nabi